Umunani umurongo wa mbere havuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobacira. Amen. Imana yagize abari muri isi nibo batumye gutanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ntazapfe. Amen. Amashimwe cyane yabitoye Abaroma. Shalom shalom bakunzi ba Yaga Nawe TV umwese ahereye mu cubari ciwe Imana yamuteye ndabara umusino ngenda bipfuriza ibihe vyiza bigiye bitandukanye turi kwishengero kuri Holy Center aho ariko harabera ico twokwita encadrement yo gwaruka abo bo bise Holy Center aho abana bafise impano zigiye tandukanye aho bankadwa n'abankadure bagiye batandukanye mwirici aho babigisha kuvuga ijambo ry'Imana aho babigisha kuvuza ivyuma amapiano amabattery n'ibindi babigisha gusenga babigisha gutamba mubane natwe rero mudukurikirane kuva ibigitangura tugiye kubona namwe aho mugiye kubona impano zigiye zitandukanye ku bana bavuga ijambo ry'Imana abana bazi gutamba abana bazi kuririmba agumana natwe gushika ino gikorwa cyacu giheze nonge ndabibutse yuko ku munsi wa Mungu naho ariho bazokurotira ino Ete the Winners aho bazoba bariko barakrotira abana bagaragaza ivyo bize muri Ete the Winners ukabona umuvyeyi gerageza nawe mu gihe cici uze uraronka abana abaja mu bandi encadrement aho bakurira mu ijambo ry'Imana murakoze cyane tubane namwe gushika biheze. Kumazina yanjye nitwa Iteka Marcia Briana nkaba ndi ngaha kugira dusangire ijambo teme yitwa Yesu Kristo. Reka rero tudatevye dusabe badusomere Jean 1:1. Jean 1:1 aravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Ntibyari gukunda ko Imana iza gucungura abari mu isi itabaye mu mubiri w'umuntu kubera Imana ni mpemu kandi impemu ntiboneka nico gituma umutwe w'iri jambo ry'Imana uvuga ati jambo yihinduye umuntu uwo muntu nawe Yesu Kristo mwami w'abantu mubwira amen. Amen. Ndiko ndavuga Yesu Kristo mu mubiri w'umuntu ndagomba gutahure Imana mu mubiri w'umuntu muri we hariho ubugingo budashira kandi bwari ubwo bugingo bwari umuco w'abantu kabamakiye bose bazaba bafise umuco w'Imana mushobora kugira amen. Jean 3:16 havuga kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ubwo batumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizawe ntazapfe ariko ahubwo ubugingo budashira amen. Yesu Kristo niwe nzira idushikana ku bugingo budashira iyo umwakiriye bisigura utamwakiriye uba ufise ubugingo bushira mubwira amen. Amen. Kandi Amen. mudusomere Abaroma 1:7 aravuga ngo kuko ubutumwa bwiza butambira isoni ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amen. iyo tuvuze ubutumwa bwiza tuvuga Yesu Kristo kuko ari we muco w'abantu ku isi nta n'umwe w'umugororotsi yari ahari. Bibiliya ivuga ko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana mugabo Imana ntiyashatse ko bigumaho kuko yo irabitse ko tudashobora kubaho tutayifise mubwira amen. Amen. Yicaye ducira inzira mu gutanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese acike umugororotsi. Nico gituma bisigura ko igikorwa umuntu akwiye gukora muri ino si niyo kwizera. Umuntu yizera ndahambira amen. Amen. Nagomba sabe umuntu yizera muri kino kibanza ahaguruke twaturane ano majambo. Wirasire neza ko uhagurutse ku maguru yawe. Vuga ati ndatura kandi ndizera ko Yesu Kristo
ari umwami n'umukiza mu buzima bwanjye, niwe soko y'ibingize byose, ko yanesheje nanjye ndanesha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwarahezaguwe cyane. Uganje ku isi, mu kirere, amazina yanjye banyitwa Iradukunda Elion Gasingi. Nagira ndabaganize gato ku vyerekeye gutozwa indero. Ndashimiye ishengero ryanje Holy Center ryateguye Ete Dominant. Reka nshimire ubutumire ko umuvyeyi wanje Apotre Yatene yemeye kwita mu muhamagaro kugira ngo natwe nawe dutegure muri kino kibanza. Mukomere amashyi menshi cyane. Reka nshimire n'abavyeyi banje bandungitse kuri Ete Dominant. Mukomere amashyi menshi cyane. So, natevye reka musome imigani igice 22 umurongo wa 6. avuga ngo toza umwana indero akwiye kwamana azorinda asaza atarayivamo. Abavyeyi, ukunde gutozwa indero nziza abana banyu kuko bazorinda basaza batarabukama. Amen. Je suis né pour gagner, mais aussi pour régner et avec Dieu l'accomplissement. Kuri Yaganawe TV dufise umwe rero mu bankadrire bashoboye kwankadra aba bana. Reka tubanze tumuhe ikaze ni karibu. Ndakuramukije. Ndakuramukije cyane. Woshaka kwidondora ko yadukurikirana. Yego murakoze. Ku mazina bangita Gakiza Sage Levi. Nkaba nsanzwe nsenga muri Holy Center. Yego. Nkaba ndi n'umuhankadrire wa kino gikorwa ca Ete Dominant. Cyariko kiraba hano ku rushengero. Murakoze. Kwiki gikorwa cyane cyo kiraba ca Ete Dominant, mwaciyumviriye gute, catanguye gute? Murakoze. Igikorwa ca Ete Dominant ni igikorwa cyiyumviriwe n'umuvyeyi w'ishengero ryacu Apotre Yatene. Kubera ko mu ishengero ryacu turafise igisata c'aba winners bajya mu bandi mashengero avuga ngo n'abana batoya ko twita aba winners. Yego. Muntu mbere yo kubankadra iyo amashure aheze babizi ko mu kiruhuko abana yo batabankadre hari ingeso cyatara kuzazira bandukira kubera atankadrema ikwiye. Rero nk'abana b'urushengero twe turizera ko aba winners cyangwa abana batoyi aribo kazoza kejo ba pastori bejo aba abubahwa bejo. Rero twateguye igikorwa cyo turabankadra kugira ngo bakomezwe mu ngabire Imana yabahaye, bongere bagire n'ishaka ryo gukorera Imana bakiri bato, hama n'ubwenge bwinshi kugira ngo baze basubire ku ishuri bafise bagage ikwiye. Yo bari ku nshuro ya mbere iyi Ete Dominant yo bitanguye cyangwa mu mazi kuyigira n'ikindi gihe? Oya, si nshuro ya mbere, ni edition igira 4. 4e edition bimaze igihe. Kuva mutanguye iyi Ete Dominant nihe nyungu canke ni ikiye muri amaze gushika ko kubana banyu aba winners? Inyungu ni nyinshi cyane kuko turabona nko mwabonye igihe bariko barapresenta hariho abaririmbyi baje baririmbyi mwabonye nibo ba Holy Sound, donc nibo baririmbyi bishengero bakura. Hariho abamidise mwabonye abamidise bishengero bagenda barakura. Yego. Mwabonye abigisha ijambo ry'Imana nibo bigisha benshi bazigisha abandi. Yego. Mwabonye waserukiye abandi ba winners. En fait kijya n'ikimenyetso cyerekana yuko afise uburongozi muri we bwo guserukira abandi. Umva ikintu gikomeye cyane. Rero inyungu zirahari cyane. Wotumirira iki abavyeyi bo batarungika abana muri iki gikorwa kiyama kibambuci? Icyo nabatumira nuko bakwiye kwitaho ingabire z'abana babo bakiri bato. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo toza indero nziza umwana akiri muto kuko azorinda saza atarayivamo. Yo umwana umusamaye ko bijya myaka mike yiwe ushobora kutaronka ingene wo mutumbereza amaze gukura. Kujya avuga mu Kirundi ngo bankagara impeni kiri hafi yamara kurenga imirambi kabira nkayo. Rero nashaka ndabatumire bakunde kwatoza indero
bazibana bazana muri TD Winners kugira ngo dufashanye kubarera mwarahezagiye cyane. Ku munsi wa Mungu mutegura iki mudutegurira iki ko twagomye tumva muvuga ko ku munsi wa Mungu bizoba biri special kurusha ibyo twabonye. Ku munsi wa Mungu azoba ari umunsi ukomeye cyane. Azoba ari dimanche yabo aba winners bazoronka kanya gakwiye ko kugaragaza ibi vyigwa bakiriye muri TD Winners. Reka ndagushimire cyane nshimira ariko baradukurikirana kuri Yaga Nawe TV. Nibaze ko tuzosubira ku munsi wa Mungu. Yego cyane. Bakunzi ba Yaga Nawe TV ubu numwe mu gwaruka ashoboye kuba yaramaze igihe ari muri TD Winners na numwe mwabonye ko ari mu bana bafise n'impano yo kuvuga ubutumwa cyane. Reka mbanze ndamuhe ikaze ni karibu. Ndakuramukije. Ndakuramukije nawe. Witwa gute? Nitwa Iteka Monsieur Briana. Briana numvise uvuga ijambo ry'Imana neza cyane. Merci beaucoup. Courage. Briana wewe iyi TD Winners niki kintu wayungukiyemwo? Naramenye kuvuza piano, kuvuga ijambo ry'Imana, gutamba neza. Kuvuga ijambo ry'Imana urabikunda ubona hagati yo kuri kuvuza piano kuvuga ijambo ry'Imana ubona ari kihuzo ukora neza cyane. Ijambo ry'Imana. Kuvuga ijambo ry'Imana. Abandi bana bataje muri TD Winners bigumiye muhira basanzwe basenga ngaha ubona bahomvye iki? Barahomvye ibintu byinshi. Baratwigishije. Baraduha amaji. Mwaranyuye amaji. Turaryoherwa. Vacances iraheze tugashoye ku ishuri nikiye kintu ubakuye ngaha muri TD Winners no ku ishuri uzogumukora? Kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Urumva ko uzobikora cyane. Abavyeyi nabo batarungika abana nabo bahanura iki? Abatarungika abana muri TD Winners. Ni kubarungika kugira bamenye ibintu baba bashaka gukora. Nk'ubu umwana ashaka kuvuza nka piano bakamwigisha akakimenya kugira niyakura azobe ari mu professionnel wa piano. Urushengero nago urushimira gute gogo ruteguriye TD Winners? Asha byinshi ni goro nkaho hera naho heretse ya bike muri ivyo shengero ndarishimiye ko yarungitse abantu benshi kudufasha kwiga bino bintu twize nico abankadrere banyu mwababonye mwizihe mpano ndabashimira baradufashije kwiga ibintu byinshi ndabashimiye cyane. Ego reka tugushimire cyane. Merci. Twibaze ko no muri ete ikurikira uzobuhari kandi uzogenda urasaba n'abandi bana n'abandi bavyeyi bazoze muri TD Winners. Yego. Urakoze cyane. Mwarakoze na. Ndakuramukije umeze neza? Witwa gute? Ndakunda Elion Blessing. Blessing umeze neza cyane? Blessing wanyoje? Neji niyo yakuryoheye gusa mu byabereye ngaha byose. Yanjoheje. Blessing muri TD Winners nike kintu wungutse nibihe bintu wizemwo? Nize ijambo ry'Imana. Nagerageje ndabitora. Ndasubiramwo hari igihe byananira. Mugabo byasiye bifasha kuza. Rero ndabivuga muhira bayisubishamwo barabisubishamwo neza kugira nkanjewe kugira imbe ndabigerageza ndabitora narabitoye cyane narabitoye cyane biranjohera no mu mutwe ndabifata neza. Ubu rero ijambo ry'Imana numvise uvuga n'ijambo neza cyane. Abandi bana bagumye muri vacances bataje muri TD Winners bahomvye iki? Nuko barabibabwiye ngo nibamaze kuza ariyumviye ati iyi misi kata abandi baza reka bazoturabe kugira kumwe tuzobigira neza. Ku munsi wa Mungu witeguye kuzobikora neza cyane? Ejo uzoja no kuri beach? Yego. Hariho abavyeyi batarungika abana muri TD Winners. Abo bavyeyi none ubona wo bahanura iki? Narababwiye narabibikije baciye babiteguye bagaca bagenda. Hariho nabaza mugo bagoma baderanje ntibabikwirikira?
Yego. Wowe nta piano canke ingoma wize kuvuza? Oya. Wewe wize kuvuga ijambo ry'Imana. Uzovamo umvuga butumwa mwiza cyane. Blessé reka ndagushimire cyane. Wakoze? Nitwa Francine. Abana bafise ingabire nyinshi muri bo. Antuka igihugu kirahiriwe n'ishengero rya Kristo muri rusange rirahiriwe. Yego bafise ingabire nyinshi bararirimba, baratamba. Nizera neza yuko ngira ngo ababibonye ngira ngo barabibonye. Basanzwe ari abantu bari talented cyane aba bana. Etede Winners yabaye ikintu kidasanzwe aho abana bava no mu yandi mashengero atandukanye bashobora kuza bakazana n'abandi bana hama bakazana n'abavyeyi babo gusenga canke bakakira na Kristo biciye muri izi ngabire. Yego cari ikintu kidasanzwe. Bon no hamagarira umuvyeyi wese afise umwana ko yo mureresha ijambo ry'Imana nico ni cambere. Hanyuma mu vacances abana benshi barakunda kuca baja mu bindi bintu. Mugabo iyo rose opportunity yuko umwana wawe aja mu kintu ashobora kubankazwe n'abandi bana bakiga ijambo ry'Imana cyane bakagaragaza impano ni ikintu ciza cyane. Yego. Ku burongozi bw'ishengero aho musanzwe mukorera iki gikorwa bobo babashigikira gute mebe nk'abankadire canke Etede Winners munabashigikira gute? Baradushigikira mu buryo bwose, mu buryo bwo kudusengera, mu buryo bwo kudufasha nyine kugira ngo aba bana tubakurikirane neza. Yego baradushigikira mu buryo bwose vraiment. Yego. Reka ndagushimire cyane nibaze ko ku munsi wa Mungu azoba ari speciality ziteye ubwo. Cyane karibu cyane. Tumira ariko radukikirana ku munsi wa Mungu bazoze hano. Karibu cyane turatumiye muri evenement idasanzwe ya Etede Winners aho abana bashaka kugaragaza impano zidasanzwe. Twebwe muri eglise abana ntitubita abana, tubita abawina. Rero urumva turashaka yuko n'abandi bana bo hanze bazoza kuraba izi ngabire no bikazotuma abana nabo bashobora gusohora ingabire zabo. Mwarahezagiwe. Kuba ariko badukurikirana dushaka ubaduhere neza neza adresse yaho ishengero riri Holy Center kugira abumve n'amasaha boshikira bumve n'ingene bo kuyadresse ariko rava mu mihingo igitandukanye gisagara ca Bujumbura. Yego ni ngaha mu Ngagara ya gatatu hamande y'isoko na sentara y'intango ni hagati na hagati. Rero amasaha ni 3:00 mu makoraniro niho igikorwa kizoba gitanguye nyezina cico gikorwa cacu ca Etede Winners aho abana bazogaragaza izo mpano. Yego mwarahezagiwe. Murakoze cyane murahezagiwe. Ingene wabanye natwe kuva mu ntango Etede Winners no munsi kayo vendredi ya nyuma wa Winners bagiye bigishwa inyigisho zitandukanye Kaura Imana gusozera amahoro. Turagushimiye kuzakoze byose, turagushimiye kubareze hambaye ziri muri bo. Turagushimiye kuzo la présence, tugushimiye kandi no kubyo utuye kubakoresha hagati bitwebwe. Ujane nabo bitangira imbere ubuntu bwawe bazigame ineza ibaherekeze amavuta bagure ibitangaza bikorwe ku buzima bwabo icyo kica umunsi w'Imana dimanche cyo twabone baje bambaye bwiza mu zindi nkomezi no mu zindi mbaraga zidasanzwe maze ishego rikorerwe ubwiciro cyawe tuzatuye tutizera tukomera amashimeshi mu izina rya Yesu Kristo twese tuvuga tuti amen. Bye bye.